Cameraman turi kumwe rero. Reka. Bawita umuvumburo.com. Twabajije amakuru y'indani twayamenye. Abantu batubwiye ko bari mu kabare. Tugende. Iriso batubwiye ko bariko baranywa inzoga hariya nta nubwo bazi. We ngiye mbere na kamera nifike nakuye bafilme kuri. Abakunzi ba Star TV 257 murabizi twamaze kushika kuri tele tuje kuri tele kugira tubazana ibintu bimeze fresh. Mr. Recorder, Mr. Meat, Eganje de la Capitale. Turi kuri bare ku Mugenzi, ari abantu batubwiye ko bari ngaha. Of course, twavuganye ko tuje ngaha ariko ntibaza kumenya amasaha tuza kuza. Mabuje imeze fresh. Biraza, twagiye. Cameraman turi kumwe rero. Reka. Bawita umuvumburo.com. Twabajije amakuru y'indani twayamenye. Abantu batubwiye ko bari mu kabare. Tugende. Iriso batubwiye ko bariko baranywa inzoga hariya nta nubwo bazi. We ngiye mbere na kamera nifike nakuye bafilme kuri. We filme bari bakure. Uko nababona wende. Inzoga za saa moya, inzoga za sizeri. Inzoga za sizeri. Yes, abakunzi ba Star TV 257, we know how we do. Ja. Inzoga za sizeri. Kandi ubiwe. Inzoga za sizeri. Ya vrema nukuri kwimana. Turi sizeri ni minota ingahe? Oya sibyo share. Chiza habyo bari Chiza nito. Yes, abakunzi ba Star TV 257 murabizi, we know how we do. Iyi ni Star TV television nyumukunda cyane. Mr. Recorder, Mr. Meat. Sibyo. Ni none. Umeze neza nkamabo. Nisa. Genda banzure beka ibyo Kivodo. Yega nivyo. Uko biri kose iyi ni Rukundo TV televiziyo yacu dukunda cyane. Mabo ujya ko fresh. Unakaza? Pombe za busubuye. Ni kugisha tuatu. Imbere yuko mukina muri Rukundo TV mumanza kunywa kayoga kugira bigende neza. Oya. Nuko ngenda heje sene abandi bikoreye. Nyotewe nyuna bateka wishitu. Meze neza ariko. Muri Rukundo VIP. Ingasi Afrika kure ni amari. Ujafike kure pamoja. Yabambye ngo ari abantu bariko baranywa inzoga mu gatondo ikasema abandi abavumbura kwe. Nindega yacha kubari. Bari ku murango bana binambi. Abantu ni babifu. Umeze neza none. Rukundo TV VIP. Sha Rukundo TV ni boy twakomeye tuguma twatsa umuriro tuguma chungu bugari bugasha neza nta bito burimo. Ndo amakuru ya Sami bimeze gute? Sami hari ya share kararusha. None muza kunya mwenyene unayizima pombe maboke za gari. ikiragari rikiraso twachatse n'ibitiro gaturaronka y'abagabo. Biri gute none utwakiriye gute ko twamaze gushika twamaze kwiyakaribu? Bagusomye? None bambe kamwe cyangwa bambe cyane. Mugatondo wavuze ko ari Mugatondo. None Mugatondo twagusoma. Aha ni kwacu. Manake mwe mnakuwa kukunywa hapa banyine wako wanacheza kule. Hapa na mimi namaliza kucheza. Aha ushaka kunda. Naona uko fresh uko vizuri. Madudu nunzi. Niko pamoja na Madudu from Rukundo TV ndi kumwe n'undi mu mama hariya ariko by the way cengera nyirageze basi pangi ntuzenya nicare hagati. Hii mapombe lakini itabakia hapa. Yes.
aha samahera ya hamuna za kubafata nonde ntace okay nabo sindazi kwazi ko ngenda kaminina bakubita okay uko biri kose bakunzi ba Star TV 257 turi kumwe n'aba mama turi kumwe ma Dudu turi kumwe na mama Kivodoka Kivido Kivodoka kweli na gitrumbu kwagibagiye ni hatari Ningorane umeze neza ariko basha nukuri ndashima nero wane ubona ko meze neza usanze ndiko ndikura ku ciro kuri boostinga ibi bavyita kuyiborosa yego wewe urumva nibiri urakoresha brosada wakoresha nyine akayoga yego bamugeze ku bana banga yo beshi bane yego urifuza ko azova mu umwe bita umwana wa Kivodoka akaza ari izina ni ryo mu basha ntavyo nzi vy'Imana yateguye yego kandi bibaye noshima yego ariko sometimes urabona yuko abana ba wande umunsi umwe bazuza bakaba abakinya bama filme bakomeye cyane birashika mugabo harabo shaka bazobakozi b'Imana nawe utari umukozi w'Imana ubizi gute uriwe kura wabonye ndiko ndibrosa ego kwe bavuga ngo kandi bakanya abantu bemera Imana babanyene ndayemerije nakwijana nakubwiye ndiko ndibrosa ibrosa ni sawa okay ko biri kose madudu wicaye ngaha hanye na Kivodoka Kivido kibombora ngicira aho kibomba turi gukorera hara kujya Italia bone ndikirimo turakorera mu Rukundo twe ni dukina oya sasa mufisi kibazo giki kugira mu Munzoga Mugatondo oya na kimwe nta masari yo kunywera inzoga hariya urumva amasaha n'umufuko wawe urumva ufise ku mufuko nta saha ihari yo kunywa yego ingodo niyivuga natwe nako twikwije akanoti ngo numva ni kenshi n'amakontra ngo aguma ba menshi cyane nemwe ntuvyumva nuko nyene nta kibuza imyaka ingaha ni umwaka mugabo ndamaze kungukaho vyinshi kandi ari umwaka akaboga nyene karaboneka kazima wabonye no kwibrosa ko ni brosa nyene fresh niko wabonye urabona abantu banicyo ndabakundira kenshi ngiye gukora ikiganiro iwabo mvayo ndiye twego no kumuranywa turi babana kirazira dukorera ku nk'abavumbi bariko baragenda bavumbura ariko banje nuko tumeze kandi apana ibiharage ntubesha nta musuza ngo ugende utari inyama n'umuceri unakumbuka ile siku kule sio mara moja sio mara pili sio mara tatu napiga na kule charama kule juu tulikula mapira yanje nyama kandi gishaka bari nyama ubugari igitoki ifiriti oya kandi rero ni mu hoteli mana yanje hata pale ukitakupiga mwambiro na haja ku kwezi turi mu miliyoni sakati yenu mutakipiga mwambiri kule nawezi moya mbili muri twege inzoga basi moya mbili si moya mbesi ya piriti okay filme mu Burundi yaragoye gutahura abantu benshi abarundi benshi yarabagoye kubayitahura cyane kuri no munsi aho ugeze ubona abarundi bageze he mu gutahura urwego rwa filme mugezeko babitahura cyane basigaye bitahura basigaye babikunda basigaye bikurikirana donyine unatevye ukabona unatevye nk'ikintu nka twebwe abarundi tutevye gusohora byonyine baradushwanira cyane baradushwana kavati nibiki mugezehe babitahura kandi babikunda niyo mpamvu tuguma dukora wa mugore waciza ari he ko ntakimubona muri Rukundo TV wihe wa wundi yarafise amatatuaje nyene w'igisusu kingana uku cyumubona muremure w'amatatu umugore waciza si hari yarabihevye henshi zamuhevye si ntago tugikorana ariko gusa ciza nyene baracari kumwe uyakiza n'utse umugore waciza ni Nowera none cyo ndiko ndavuga oya Nowera nta oya umwe amatatu nawe yari afise amatatu hose bamwita ndega ciza yaramuhevye nanashu yaramuhevye no ciza kubita umugore wa ciza tuzi yemewe yitwa Nowera uramusanga ari mu buhinga bw'ivyuma arimo aracopora wa mucero uje kuye yazi kari indi kuza genda yikubita nyene ngene nafungwe rega jemba bamugisagara uno musi ntugende bujumbura misi yose wama waduteye ukagenda uri gutwara ukuboko mugufashe uno musi kinwara ukundi uno musi wihangane tubi bujumbura jenge nandi oya wihangane ugende uno musi nikire nayo ku birungo birimwo wohaguruka reka sinza kuva ngaha isombe twashizeho amaguru aya reka kuvuga isombe ko yari aba diaspora badukurikirana bakunda isombe bacabagira inzira amaguru aya
atatu y'inka twabuze ukuguru kumwe twasanze bagutwara no musinaga no postinga ngo maha twatetse iryo sombe ririmo ibyo binono nabyo bwaje numva yashinyishe kandi ndagiyumviye ariko ko waje gukina tension uza gucura abandi kuko uri kuranywa inzoga ziza gutuma vyo kurya wari ejo mu ijoro bica bigenda n'ubu kandi asubira ko sindahetse uza gucura abantu wewe attention uri kuranywa inzoga ikigabanya zanjye wafungura ejo mu ijoro ukaca usigara uri vide mu nje ndisangitse uri sangitse kubera iki nje njye ubugari kuki kunyama kubiharage inyama n'isombe z'ibinono okay mabuja uno musi muko murakina filme ku bantu bariko baradukikana kuri Star TV twifuza yuko abiterambere muri filme canke haba ugushigikirwa abantu bashigikire filme zanyu kuno mwanya muriko murashootinga filme yitwa gute ni shashi canke niyo isanzwe iri kwirasirikira kuri Rukundo TV kuri no mwanya tumo turashootinga ifilme yitwa Umwobo y'Urukundo sezo ya 4 barayizi nta muntu atayizi ko ari ikintu cyaje guhungabanya abantu bose imitima iravamo abandi bararaba abandi tubibutse ufise role yahe muri iyo filme Umwobo y'Urukundo Madudu Kasirida ndabacanga wari umugwanya kumbe ntayuzi kiganiro cyane ndakubwiye ati ku bantu batayibuka igasimbuze jewe yarengize ni wewe bitakomanga umwami uje Rukundo TV nayiravye kuva mvuka ndi no munda naguma ntera imigere ndaba Rukundo TV ndi Madudu Kasirida mukayi noki nawe wagira ofisero jewe nyene barayizi je ndi mukuru nyene wa Samuel irazo yego wa Samuel none izina Kivodoka yavuye urumva izina Kivodoka kandi niryo ndagyemerije na kwijana birabishika nk'umwana wakakwita Kivodoka no oya nahatari impamagara abyumvise anduza wumva ngo numvise ngo bavuga ngo Kivodoka nca nimenya ko ari jewe kandi sinshavura ahubwo ca ndabatwengera none si filme kandi nakazi kandi akazi nkunda urumva sinshobora gushavura giturumba ko bagibagene kibido ni hatari ni ngorane yes by the way novuga yuko nje kubatembera muri Rukundo TV ariko navuze ati reka ndabatera ga surprise uri muravugana nande hajya nabajari ivy'indani vyose ndababwira ati umvirize nta muntu nkeneye ko yinjira je ntari yinjira kuko mukagenda peut-être mushobora kuca kwibabwira kandi ntashaka ko babimenya wibaza ko atabibangura kwe kumutubwira nuwo muri kumwe nyene none nindi ari kubimbwira ubwo uriyemera vraiment no mutipa ariyemera nta munyamakuru ari bwadusanga ngaho kuko ni kure sana uriyemera kandi rero hagusahara tagasa tension kandi wazanye umuntu ino nta muntu yo gucisha mu jisho oya vraiment babantu aba bakunda kwinyegeza bari nyuma ya kamera uriya ari nyuma ya kamera reka ndagushimira uriyemera kweri watusanze ino uriyemera vraiment ni kure reka ndagushimire Madudu nibazi ko tuza kubonana kundi mwanya cyangwa ku yindi cyuro sange turakoze ikindi kiganiro ariko byabaye ngombwa ariko ndabasanga ngaha kubera ko dushigikira ivy'iwacu dushigikira abakinyi ba filme kugira babandanye gutera imbere tugende kuraba Umwobo Urukundo men abantu babafana b'Urukundo twagiye wana moto twagiye sozera rece dusozera no kwa Kivodo cyo twigende ni Star TV de abakunzi ba Star TV abakunzi ba Star TV barira neze gaje nje ururimi rwa nawe bizabe kugowa Star TV wavuga no okay abakunzi ba Star TV turabakunda cyane mudukurikirana cyane kandi twatubahimirije cyane mugire subscribe kuri Star TV no kuri Rukundo TV kanyanira miratesa Rukundo TV muri indwi nyine Umwobo w'Urukundo ije kubomora Thank you so much man Kivodo Mrs Kivodo eko berenga mbe mwavuze ngo Star TV sarende na ntumba Star TV aha Star TV ndabashimiye kandi ndabakunda mutibagira kuraba kuri Rukundo TV Burundi byose ibyo mushiraho murabizi mufyonda yego by the way reka ndabashimira abakunzi ba Star TV muko muradukurikirana tugende kubashigikira kuri Rukundo TV ariko nanje wanje nyene ndashaka ko mushigikira kugira ibintu bigene neza abibrosa muganda abona abandi bana hariya abana wewe Rukundo TV kandi dukina twebwe bavuga ati ibyuma kari murondera abavyibushe
Nkundi kunangana. Yamubonye ujya. Okay. Genda rumuvugisha. Genda muzi. Jano banamuzi jewe. Uramuzi mugabo genda umuvugisha impamvu. Brenda. Genda umubaze impamvu. Ndamubaza impamvu. Ndamubaza ko biri kose. Imana ibahezagire anahebe into budget. Aho muri hose Imana ibahezagire kandi barinde. Budget. Imana ibahezagire cyane. Genda. Oya genda. Bariko baranywa inzoga za size by'imwati. Bagomba kugurire vuga bazana ngo mugurire. Amara nifite ndakenye. Bye. Imana ibahezagire cyane. Twari kumwe namwe murazi ko tubakunda cyane abakunzi ba Star TV 257 n'abakunzi ba Rukundo TV Burundi. Aho muri hose ngira ndabahereza ibiganiro nka 10 bivuye muri Rukundo TV. Amateka yabo ni menshi kandi ndayazi. Sawa.